Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Uragahorana inema y'Umukama wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana n'ingabirano ya Mutima Mweranda. Bavukanye tuje mu ngoro y'Imana, tukengurukire ivyiza Umukama yamatugirira. Yo iza kuturondera iyo twagiye gutembera canke kunuranura ngo idusubize ubuzima. Kenshi ntivyama vyoroshe ko twemera yuko ntivyama vyoroshe ko tuyiha ukuboko ngo idukure mu vyo tuba turambarayemwo bitayihesha icubahiro. Nimuze rero n'intukanyiranda y'imisa kubw'ububasha bw'intukanyiranda y'imisa duce bugufi dusabe Umukama aduhe umutima mushasha, umutima mwiza, umutima ugamburuka, umutima urondera Imana mu buzima bwacu. Ndirega ku Mana Data mushobora byose, nukuri mwebwe bene wacu kuko nashimiye cyane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu byogezo n'intekerezo, niko narashumuye tunabizi tunabigirana. nico gituma nabaza Mariya muhimbaza yamye mu bikira n'abamarayika n'abiranda bose, namwebwe bene wacu munsabire ku Mukama Imana yacu. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu iduhe ubuzima budahera. Amen. Mukama tugirira ikigongwe, Mukama tugirira ikigongwe, Kristo tugirira ikigongwe, Kristo tugirira ikigongwe, Mukama tugirira ikigongwe, Mukama tugirira ikigongwe. Dusabe. Mukama, we wateguriye abagukunda ibyiza bitaraboneka, uzuza imishaha yacu inambu yo kugukunda, kugira ngo nitwagukunda iminsi yose kuruta vyose, turonke vya byiza watwemereye birengeye ivyifuzo vyacu vyose. Tubigusabishije Yezu Kristo Mukama wacu, we musangiye ingoma hamwe na Mutima Mweranda, ubu no mu myaka yose. Amen. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli. Ngiri iriyazwe n'Umukama. Nzokubahiriza izina ryanje ry'abakura ryatukishijwe mu bihugu. Izina ryanje mwatukishije hagati muri vyo. Niho ibihugu bizoheza bikamenya yuko ari jewe Mukama, igihe nzobamenyesha muri mwebwe yuko ndi mweranda. Nzobakura mu bihugu vyose, ndabakoranirize mu gihugu canyu. Nzobasukako amazi y'umusarara mu cyorogwe, nzobatyorora umwanda wanyu wose. Mbakure ku bigirwamana mwari mwemeye vyose. Nzobaha umutima mushasha, mbashiremwo ubwenge bushasha. Nzobaha umutima mushasha, mbashiremwo ubwenge bushasha. Nzobakuramo wa mutima w'agatimatare, mbasubizemwo umutima woroshe. Nzobashiramwo umutima wanje, ndabahe gukurikiza amabwirizwa yanje, kuzigama amategeko yanje, no kuba intatana mu ndagano. Muzogerera mu gihugu nagabiye ba sokuru banyu. Muzoba igihugu canje, nanje mbe Imana yanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nzobasukako amazi y'umusarara mu cyorogwe igicumuro cose. Nzobasukako amazi y'umusarara mu cyorogwe igicumuro cose. Mukama, shiramwo umushaha w'indanga,
ugushaka kwanje nako ukuremeshe kwame kukwihambiriyeko. Ntushibure ngo mve mu maso, ntera iteka ariho ungumizemo ubwiza bwawe. Nzobasukako amazi y'umusarara mu cyorogwe igicumuro cose. Ndabagiza nka kera mpimbarwe, kandi ndakoza ugushaka gutegera sinzokwiyomore. Ababi nzobigisha ivyo ushaka, abacumuye baheze bakugarukire. Nzobasukako amazi y'umusarara mu cyorogwe igicumuro cose. Impereswa nari kuguhereza ntuzibabaye, imbagwa nari kuguhako iciru ntiwozishima. Impereswa igushika ku nyota n'umutima wigaye, umutima wigaye kandi waduhiwe n'ibicumuro nakoze, ntuzawushuburira kure Mana yanje. Nzobasukako amazi y'umusarara mu cyorogwe igicumuro cose. Amabwirizo yawe yose Mukama ntiyigera ahinduka, washinze ko yama ari yayandi. Aleluya. Nimuhorane Mukama. Ivyo dusoma mu Nyeranda nk'uko yanditswe na Matayo. Muri rya misi Yezu yaciriye ishengero uyu mugani ati: ubwami bw'ijuru busa n'umwami yariko araringaniza inzimano z'ubugeni bw'umuhungu wiwe. Araheza arungika abasuku biwe guhamagara abatumiwe ngo baze mu bugeni, nabo baranka kuza. Asubira gutuma abandi basuku ngo babwire nyabantu batumiwe ati: naringanije inzimano, ibimasa n'ibindi bitungwa nabaze, byose vyatunganye, nimuze mu bugeni. Ariko barabaraba utwininga barigira. Uri ugiye kwirabira itongo, uri ugiye kwidandariza. Abandi nabo barengera kuri nyabasuku, barabakubita barabica. Nyamwami ngo avyumve arashavura, arungika ingabo ziwe guhonya bano bicanyi no guturira igisagara cabo. Abwira rero abasuku biwe ati: ivy'ubugeni biri mu buryo, ariko abari batumiwe ntibari babikwiye. Gende rero mu mahwane y'inzira, mubwire abo mubona bose baze mu bugeni. Nyabasuku baca bihereza amayira, bakoranya abo bahasanze bose, ababi n'abeza, ingoro y'ubugeni iruzura. Umwami rero yinjira kuraba abazimanwa, arabukwa uwutambaye ivyambagwa bikwiye ubugeni, amubwira ati: mbega mugenzi, winjiye ngaha ute utambaye ivyambagwa bikwiye ubugeni? Uno nawe arunama.
nyamwami abwira abasuku biwe ati nimumubohe amaboko n'amaguru mumute hanze mu mwijima iyo aza kuririra agakomanya amenyo kukaba nkako rero hahamagurwa benshi hagashimwa bake dushimagize iyi nkuru nziza ya Yesu Kristo. Bavukanye twebwe umukama yatumiye ngo tuze kumuninahaza tuze mu nyonga ziwe twiheze ubwiza bwiwe arashaka kutwibutsa umugambi wiwe mu buzima bwacu. Umugambi w'Imana mu buzima bw'umuntu wari wese nuko umuntu yokira akaronka ubuzima kuko kanatsinda uri kure y'Imana nta buzima bafise aba yarapfuye kuko iyo Mana iduha ubuzima iyo Mana ituyamana natwe aba yarirukanye mu buzima bwiwe. Ico rero umukama ashaka nkuko nawe ari mweranda yaraduhamagariye ko twaberanda mu buzima bwacu ariko muri iryo sezerano dufite n'Imana muri uwo mugambi umukama dufitiye si umugambi twebwe twama twumva ko novuga ntitugira inguvu zo kuwucakamira usanga kenshi twigira mu yandi mariba ayandi mariba tuvoma amazi ataduha ubuzima amazi adutuma dupfa mu buzima bwacu. Naha rero mwumvise mu gisomwa ca mbere kuko umukama yarakunze bene Isirayeli nabo akabereka intumbero botegerezwa gucamo kugira ngo bagume mu gihugu c'amata n'ubuki iyo Mana y'Imana yabo ariko bobo kenshi wasanga bariko bisengera ibindi bigwamana bakisengera za Baali bagakura iyo Mana mu buzima bwabo ariko kubw'urukundo rwuzuye no kubw'umugambi umukama yarabafise ko yaguma barungika abahanuzi kugira ngo bagerageze babareshe bagaruke mu nzu y'umukama bagaruke mu nyunga z'umukama bagaruke mu mugambi wabo umugambi wo gukira kuko Imana ari munyembabazi yameshaka ko dukira iminsi yose. Mu nkuru nziza mwumvise ko ubwami bw'Imana umukama yabugereranije n'ubugeni aho nyine gutegura ubugeni bw'umuhungu wiwe atumira abaza muri ubwo butumire ariko mwumvise ko abatumiwe bakubise abasuku abandi bakabica abandi bigiriye mu byo bahoramo kwitangariza abandi novuga ni kwirabira amatongo. Muri uwo mugambi w'Imana Imana dushaka ko bavukanye ntivyama byoroshe ko novuga nti tuwinjiramo neza n'urukundo rwuzuye novuga nti n'umutima novuga nti uciye bugufi uri bien disposé ngo wakire ibyiza by'umukama duha. Ntivyama byoroshe kuko kamere yacu umugani wa Pawulo turashaka gukora iciza ariko inabi kadutanga imbere. Imana iratuzanira urukiza ariko natwe tukicira mu yandi mayira adutuma dupfa mu buzima bwacu. Ariko ndashaka n'umunsi ko muri uwo mugambi w'Imana uwo mugambi w'Imana umwe wese umukama ashaka ko ari uwo gukira twumva urukundo rw'Imana ingene rumeze. Mwumvise mu gisomwa ca mbere ati mwaratukishije izina ryanje iyo mwagiye mu gihugu iyo n'abana barungitse muratukije izina ry'iwanje. N'abababona bibagira ko izina ryanje ari ryeranda bibagira ko ntari umukama ariko iryo zina mwatukishije nibyo nzoza kumenyesha muri ibyo bihugu ubamenye ko ndi umweranda kandi ndi umukama. Natwe aho tubaye aho dukorera kenshi usanga iryo zina ry'Imana turitukisha ariko aho dushaka gushika ni mu mbabazi z'umukama naho tumutukisha naho tumucafuza naho izina ryiwe turifata uko ritari naho ari Imana nyiranda dushaka kwifata nk'uko turatereberanda iyo Mana irafata umugambi no munsi ngo ize mu buzima bw'iwawe iguhe umutima mushasha iguhe ubwenge bushasha iguhe umuzirikanyi mushasha kugira ngo wibuke izina ry'Imana n'iryo gusonerwa wibuke ko ari umukama mu buzima bw'iwawe wumve ko ari Imana nyiranda mu buzima bwawe aho ubaye rero aho ugendera aho umukama yagutumiye aho umukama yaguhaye ubutumwa ngo ushobore ko izina ryiwe ugume urimenyesha ko ari ryeranda kandi mwumve ko ari umukama. Mwumvise ko mwizaburi ndaba ibyiza
ndabagiza nka kera mpimbagwe, ndokoza ugushaka kwawe, sinzokwiyogorako. Ababi bazombona, ababi nzobigisha ibyo ushaka, abacumuye nabo ndabagaruke kuri wewe. Iyo rero turiko turaja mu mugambi w'Imana, tukemera icyo Umukama yadutumyeko, tukemera ko izina ryiwe rinazwa mu buzima bw'iwacu, abatubona baravuga ati bagiye abantu bafite Imana bishimiye n'Imana bizigiye, barafise uwo bakiriye mu buzima bw'iwabo bari mweranda, nico gituma bigenza nk'aberanda. Kanatsinda Pawulo natinye kubwira abakristo b'ikorenti aberanda b'Umukama, nandikiye aberanda kuko natwe byo muri Mukama yaradutumiye kuba aberanda, yaraduhamagaye kuba aberanda mu buzima bwacu. Dutegerezwa rero mu mugambi w'Imana kwemera uwo mutima mushasha Mukama ariko araduha, kwemera ubwo bwenge bushasha Mukama ariko arazana muri twebwe, kwemera ko adufurura mu mva turambarayemo ngo adutore aduhe bwa bwiranda Mukama yaduhaye. Navyo rero ntivyama vyoroshe. Mwumvise ko abatumiwe hakuza mu bugeni bigiriye mu vyabo, hamwe Umukama avuga ati abari batumiwe ntibari babikwiye. Natwe kenshi Umukama aradutumira akaduhamagara ngo tuze mu ngoro yiwe, ngo atwigishe ijambo dukwiye gukora mu buzima bw'iwacu, atwibutse icari mu buzima bw'iwacu, atwibutse ko ari umweranda, atwibutse ko ari Umukama, atwibutse icyo ashaka ko dushika mu mugambi wiwe, ko atakindi camuzanye ko ari kudukiza, kuduha umutima mushasha, ubwenge bushasha, kudukura mu mva turambarayemo ngo adusubize ubuzima. Ariko tukamuha umugongo n'abaturungikiye, tukaraba ijya nino, hakuja mu mugambi w'Imana tukigira mu gushaka kwacu. Ico Umukama uno munsi ashaka kutwibutsa abavukanye nuko twoca bugufi, kanatsinda ishikanwa rihimbara Umukama si ibishasho vya misi yose, ariko n'umutima wigaye uciye bugufi, witeze kwakira ikigongwe n'urukundo rw'Umukama duha imisi yose. Ngiki ico Umukama rero bavukanye twebwe yateye iteka tukaza ngaha, twebwe yateye iteka tukaba turiko turumviriza, twebwe Umukama yateye iteka akakongorera, akaguha n'umwanya, akaguha no kuba disponible muri uno mwanya kuri ino saha. Arashaka ko goca bugufi nk'ishikanwa rizima, Umukama nawe akakwereka canke akagufasha, akaguha umutima mushasha, ubwenge bushasha, akakukura muri ryamba urambarayemo wagusubiza ubuzima. Niho rero umunsi uri izina abavukanye azovuga ati nguyu musavye wanje, nguyu umwana wanje nkunda cane, nguyu unshika ku mutima. Dusabe rero abavukanye muri no mukanyiranda y'imisa, nk'uyu mwanditsi w'Izaburi turiko turazirikana 50, Mukama ashiramwo umushaha w'indanga, ugushaka kwanje nako ukuremeshe kwame kukwihambiriyeko. Amaso yanje yamara ibinyonga zawe, ntiriteka mpimbagwe mu buzima bwanje. Tugire Kristo. Ngiki ico Umukama bavukanye ashaka ko uno munsi tumaze kuzirikana, tukerekana uguca bugufi kuzuye, tukagaya kabi kacu, tukakira uwo mutima mushasha Umukama ashaka ko dushira muri twebwe, tukakira ubwo bwenge bushasha Umukama ashaka gushira muri twebwe, tukakira iryo sezerano rishasha Umukama ashaka kugirana n'umwe wese mu bo yatumiye. Nuko duca bugufi tugasaba Umukama imisi yose y'ubuzima bwacu kugira umutima mushasha, kugira ubwenge bushasha, kugira ivyiyumviro vy'Imana, ngo tube beranda nk'uko Imana ari nyeranda mu buzima bwacu. Tube beranda nk'uko Imana ari nyeranda mu buzima bwacu. Niho rero tuzoba turiko turaja mu mugambi w'Imana bavukanye, niho tuzoba turiko turakisha akagiye Imana mu bavukanye, niho tuzoba abahigwe mu buzima bwacu. Ahandi hoho Umukama azodusohora adute mu mwijima, aho tuzorira dukomanya amenyo. Ariko nitwemera guca bugufi, tukemera ibyo Umukama tubwiye, tukakira novuga ubwo buzima bushasha Umukama ariko aratera muri twebwe, tukakira ivyo byiza Umukama ariko arashira muri twebwe, tugaca bugufi, tukakira ikigongo Umukama ariko araturonsa, tukakira isezerano rishasha ariko aragirira muri twebwe. Izina ry'Umukama rizorinahazwa muri twebwe, hama n'abatubona baninahaze iyo Mana yatugiriye ivyiza, bagaruke mu muco w'abana b'Imana, kuko tuzoba ko turabafasha kandi tuzoba turatumwa bw'iyo nkuru nziza Umukama ashaka ko tumenyesha muri bene wacu. Twisabire rero bavukanye
kubw'ububasha bw'intumwa nyiranda y'imisa ngo twakire uwo mutima mushasha Mukama duhaye, twakire ubwo bwenge bushasha, twakire uwo muhamagaro, tureke kwitoza ubunyoni canke tureke kuca bwati reka ngiye muri ibi ngiye kwidandariza ibyo ntibyoshoboka Mukama, byogenda gute ko nguma ndagukorera kandi biragoye ivyo ngaha kw'isi, urabona ko n'ibintu bigoye no bamukuri gute. Umukama arashaka by'ukuri gukwikira aho ashaka gushira amakanda, kuko nk'uko tuvuga ijambo ry'Umukama niryo muco w'ibirenge vyacu, kuko tudakurikije mu Mukama duhaye, tutakira ishaka ry'Imana, uzosanga turiko turakorera nyaringa, tuzoheza kugoka ibigori bice vyera. Duce bugufi rero bavukanyi, dusabe muri ntumwa nyiranda y'imisa korohera umugambi w'Imana muri twebwe, kugira ngo urukize Umukama ariko araturonsa rugire ikimazi, n'abatubonye babone ko dufise Imana twishimiye, Imana twizigiye. Amen. Ishikanwa ryanje ryo guhanyura ishimwe n'Imana Data mushobora vyose. Akira Mukama ishikanwa tugutuye rigomba kurangura ubunywanyi buhimbaye dufitaniye, maze mu kugushikanira ibyiza waduhaye tubegwe no kwakira wewe nyene ubwawe, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Amen. Nimuhorane umukama, kirurutse umutima, nidushimire umukama Imana yacu. Birakwiye kandi biratunganye. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuri naza imisi yose na hose muvyeyi mweranda gose, twihetse ku mwana wokunda cane Yesu Kristo, jambo ryawe rizima mwasangiye kurema ibintu vyose. Niwe mukiza, niwe mucunguzi waturungikiye, yasamwe kubasha bwa mutima mweranda vyarwa na Bikira Mariya, kugira ngo arangure ingingo washinze akugarurire igihugu c'aberanda. Yaremeye arababara, asanze amaboko ku musaraba, atsinda urupfu kandi yerekana ko yazutse. Nico gituma dushitse hamwe n'abamarayika n'aberanda bose ngo tukurinahaze kandi twame dusenga tuvuga tuti mutagatifu 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 Mukama Mana y'ingabo, ijuru n'isi bisaze n'uburenganzira bwawe, habwa impundu mu ijuru, arakari nahaze uburyo bw'Umukama. Mana zima ni ubwiranda nyabwo, ni wowe bwiranda bwose bukomokako.
nico gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda atagatifuze rishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo umukama wacu. Igihe bagira mufate agira ngo atangure kubabara kuko avyishakiye, yafashe umukate arakengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire mumwe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka. Niho rero mukama twibuka gupfa no kuzuka k'umwana wawe, tukaguheza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka ko duteye iteka ryo kurenguka imbere yawe ngo tugushikanire inkuka. Turatakambye dushimitse ngo umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka mukama ekleziya yawe hari ku isi yose uyuzemwo urukundo. Ibuka mupapa wacu Francisco, umwepiskopi wacu mukuru Gerevazi, eka nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Mana zima, niwakire ubukengurutsi bw'uyu muryango bukengurukira uyu muryango wa Jean Gilles umuryango wa Jean Guy dushimira Imana na Olga Nzaramba ubukengurukira ku myaka 9 umaze wubatse Kristo, ugasaba ko uronsa ingabirano y'ubwenge n'ubwitonzi. Umukristo akengurukira mukama ku byiza byinshi wamugiriye no ku kibondo wamuhaye, akagisaba ko wocugurira amayira bakaronka akazi bakaroranirwa. Umukristo akengurukira mukama ku byiza wamugiriye. Umuryango ukengurukira mukama ku byiza byose wawugiriye muri uyu mwaka n'amezi 8 umaze wubatse Kristo, bagasaba umuvyeyi wacu Bikira Mariya ahoze muri uyu muryango, abohore uwo muryango n'ikibondo umuvyeyi yibungenze. Umuryango ukengurukira mukama ku kibondo cabo Dombeni igira neza gikwije umwaka n'inusu kivutse, bakagukengurukira ko wamukirije ingwara yari yarananiye abaganga. Mana zima, niwibuke abasabyi bawe bamaze kurenguka bakwitavye bizigiye kuzuka. André Gahungu, Lisi Ndorukwigira, Gerard Ugeguza, Leocadia Barakamfitiye, Baltazaro Gahwege, Janvier Nzaramba, Jeanne Mukagwego, Emmanuel Nsabimana. Ko bari bemeye kubatizwa bakishushanya batyo n'umwana wa yadupfiriye, nubatabare basangire n'izuka. Ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitavye bizigiye kuzuka.
turakweretse mukama abahitanwa n'amasanganya, turakweretse mukama abo bose barengukiwe batarakumenya, turakweretse mukama abo bose batagira ikibasabira iyo mitima iri mu purgatori. Ibuka nabo bose bamaze gusezera iyi si bakiri wawe, bame mu muco w'ubuni n'ahazwa bwawe. Natwebwe turitakambiye twese tuze dusangire nawe ubuzima budahera, twame tukuninahaza turi kumwe na Mariya muhimbazo nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si y'abatoni bawe. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene nutegwa iteka ryo gusengwa, Mana Data mushobora vyose, hamwe na mutima mutagatifu, wongera uninahazwe mu myaka yose. Dawe wa twese uri mw'ijuru, izina ryawe ninahazwe, ubwami bwawe bukwire hose, icyo ushaka ntibigwe ku isi nko mu ijuru. Ibyo byawe bitwiwe umunsi, turekure ibicumuro byacu, kuko natwe turekure abadahana, ntuturane tugufasha Mukama turakuzamvye nudukiza akabi kose, udutabaza amahoro muri iyi minsi turimo, maze tugirire impuhwe wamudukingira igicumuro, twame mwitekana ritagira inkomanzi, turindiriye ubuhigwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. kuko rwa byose ari n'inganji buri natwe mu myaka yose. Mukama Yesu Kristo wabwiye abatumwa bawe uti ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje. Nturabe ibicumuro byacu, raba nyabona ukwemera kwa ekleziya yawe, uyitabaza amahoro n'ubumwe, maze ishaka ryawe riranguke. Wowe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Nimuhorane amahoro y'umukama. Nzobaha umutima mushasha. Barahiriwe abatumire b'Imana, nguyu umwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro. Mukama niwe koza umutima wanjye, ijambo na rimwe umutima wacu.
mutima wa Yesu ugire mweranda umubiri wa Yesu mwizere amaraso ya Yesu maze maze urupfu rwa Yesu ntibagire amagoba ya Yesu nsubize nawe Yesu mwisamwumve umugeze mu ngoma zawe nturekure ngo dutange umubane mu masibo umuhamagarizi wawe zewe ntasi kumwe na beranda wawe mu myaka yose amen. dukengurukire Mukama. Aya mabanga Mukama aradufatanya na Yesu Kristo, nico gituma tukuzamvye twicishije bugufi, nuduhe kwishushanya nawe tukiri hano ku isi no kuzosangira nawe ubuni nahazwa mu ijuru. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Amen. Imuhorane umukama, umuhezagiro wa Mana Data, Mwana na Mutima Mweranda nubashungurukireko kandi wamane namwe iminsi yose. Amen. Shengurukana ugweze turashikanye. Nezerwa Bikira Mariya, uruba rya jambo risamira mu busamirizi igashikisi agadutse igarukira. Ese jambo w'Imana yogize umuntu mu mpamvu yawe y'ububikira, yobiba mu mitima y'abumviriza isamirizi akanyamuneza n'amahoro. Umugisha wawe umuvyeyi haranaze kubwa Eklesiya ingabirano y'agakura y'urukundo, nayo si yindi Radio Maria, umusuku wawe muto muto muzabibu umukama. Umunyago wose wa Radio Maria wonyene waganizemwo abantu bose mu mashinga yose no mu ntara zose, urakwishikanyeko kandi uratangaje kuri umwamikazi umutima wawe. Ukwemera n'urukundo, ukwizigira n'amahoro, nibwo butumwa abana bawe bato bato bazoshikiriza bene wabo
bugufi no mu kuzigamira abantu kanzurira mutamana wawe ku magoba y'isi uborora n'abarwayi ubagowe n'abantakirenguka no kubagumarera barondera umuco bose baharonkere uburuhuko ese twoshikira tudatevye cyagihe cy'inema aho umushahara wawe utaryoheye uzotsinda dore kugukorera mu guhebera ubuzima bwacu kugira ngo ku isi usike n'ingoga umutwenzi usayangana umudebekazi wa radiyo mariya dusabire